sheri shaka nzubu nyene none katawonzi none. Kweli wowe utahazi. Ego sheri Utuza duhuriye kuri garompwe utugenda ukugatuku hajyanye kuri garompwe hajyanye n'utukatuku. Urero ugomba wonora umwana w'abandi nkuko sanzoje dukona na wawe ndi avuye ngaha. Sheri kumbe bwabo ndumeze uko icyatubiza kuntora warugomba uje kunyonona. Wowe je wenda kubwire uzofira munyoza abakobwa izo ngidi wikangije gumuvuga. Nani wengiye kwitanga kwanza n'ibiboro n'ibimogi nibagi zose nkubije wacha ndakwereka wewe yukamuyugo. Mama yangu na mama bwakeye imyaka ndaki 10 ndanamukumbuye. Ibana yavuze mbere ko ashaka no kumenya ngaha muhira ashaka kuhamenya. Ubwo rero reka ndamutelefone aze ngaha muhira vrema ahamenye kiwe. Nisashe. Ewana genda meze neza shuwani. Sawa umviriza rero. Ego sheri ndakumva. Hanyuma nashaka ubunyene vrema. Niwavuze ko ushaka kumenya muhira. Sheri wabwo munjane gutembera muhiri wanyu ningene naenda hashaka kuhamenya. Nashaka ubunyene uhaze vrema muhira. Sheri shaka nzubunyene none katawonzi none. Kweli wowe utahazi. Ego sheri utuza duhuriye kuri garompwe utugenda ukugatuku hajyanye kuri garompwe hajyanye n'utukatuku. Kuri sheri ntenze ubunyene ashe ndaje. Sawa ukinyaruka urizinge. Yo nukuntu nari nishakira kubona muhiri wiwe ndagiye ntenge Wabukuru nyaruka ngaha. Namati kuguma wishusha nibiki mbwira. Umviriza ngiye kurabidemo. Ebana genda mushikana ngaha nyene muhira kandi sanye wacu penye n'urutere warushize kuri ndri. Ugiye kuzana iki? None wese nabanje kugira kuri umubona. None ugomba uvuga umudemo wowe umudemo kwanza ntuzicari iki? Ubu rero umumara yo korera hanze ugomba ubuzana rero ngaha mu. Umviriza nani wakamara n'inyama n'abatwa. Ubu rero jewe ugomba unkonorere nyene ku mudemo wanje. Umviriza rero buto aho wigira ikinani uhende kazana ngaha ndagakubitira ngaha nyene. Mama yangu muzarikiwe Jenda muzana. Mvuza ati ntawuzana. Mbiriza jenda muzana. Ntawuzana butoyi. Jenda muzana bukuru. Uhende muzana ukamuzana cyanda kwereka ko jenda bukuru. Sawa nanje ndagiye cyanda kwereka ko jenda butoyi. Aho igira ikinano muzi twapima amazi nugu. Toka. Nana kakapete. Yuko. No. Kanda muzana. Jenda ndamukirenga jenda muzana ubu. Ona yijama tukuranga ni ibintu by'uburofa jewe nyene ngiye kuzana umujamo wanje. Seko misera bajya mutuzana ibintu by'uburofa jewe. Anyene ni uba. Kabisa ninganye na twinjire. Ingena ishaka kuhabona tugende ndarara. Anyene byo gaturarenze. Anyene shirabona twa. Anyene ni uba. Ndandika nugare. Anyene abona amabara apanze ruje esi. No. Amabara ya brave. Urumva nga anya muhira tuvugana turo mahasa tubana na ukuru. Ani wambara mze bukamango. Oya turi babiri. Ukuru wawe hehe. Ingare kagende tanda mamagara. Mama genda murabe. Ukuru. Changa ura umuseri wanje namuzanye. Na wabonye agomba. Nanyaruke ndamurabe jishushu kubera nkundanye nawe ntegezwa kumenya ihasa ryawe katevye none kuva wamuhamagariye. Oya araje. Aratevye. Iki wawe utari kugumugora wowe nibiki? Sheri, uyirani we mkuru. Nunyene uragakoroka inyamagure hako nakubona. Yakuza kogana. Wabutwe wese nakubye nukuta kazana ngaga bako. Mene bukuru akumuramutsa je nibyo sikuba kwe. Umviriza butoyi. We nakubwira kagakoga sindagakenenga tuziyo gakuye. None sheri kuri ko mukuru wawe ameze kuri. Akakibukuru niko kameze misi yose uwunya niwo mshapirani kwa mbele. Ndio kana. Ukakugenda na akagahungura zingezo zabo. Utanguye gunde guwunya ndiye kugira cyanyanga arangunda nanze ndamukunda. Akagatipe ni mara ya original premiere kani. Maraya. Eh. None ku misi yose tumaranye
katarigera nsaba wewe wumva utari kuramubeshera none se wewe tugira ndagusaba wewe yayeshusha none akanako kariko karufagurikiye ubu rero uraronsa agakobwa uhenda kubera katakuzi acha zako weye none wewe ukuru ntibigiwe ukuri kuramvamira ku musheri wanje ndakuvamira mubi ubu rero ugomba wonera umwana w'abandi nk'uko sanzweze tukonona wawe undi yavuye ngaha sheri kumbe bwabo ndumeze uko icyatubiza kuntora wari ugomba uje kunyonona nangwa kariko karambeshe aka kazundurishe yo uyu ni umwononanyi amaze gutera abakobwa batatu bose abihakana amaze gutera batatu aho ushatse kuvugira we nakubwiye kuri kiyofa nk'uwakuzanye hariho ngo muvuge ko atabyumviye oya no kuri je ntabyo nahuye kwe ashatse kuvuga yuko yateye abakobwa inda batatu kandi bose yarabihakaye ibyo n'ukuri umbwiye nibyo nibyo nukuri hariho n'agakobwa asanze ahejeje ngaha yo sheri kumbe nawe nukumeze umugambi ufise n'uwo kuntera inda agahungu niko kameze kaguma gatunganisha abantu nziza mukobwa aka gahungu ni maraya yo ku rwego rwo hejuru nyamba nawe ukeneye kuba imaraya umuryango uruguruye wowe ntiwinjire ni ukuri kw'imana wapi yesu ishobora kwinjira cyenda na muheba mangwa guma mbesera uwo mutipe niko ameze kandi igihugu cyose kigene kimeze ugomba kuba rufamiye niyo mpamvu utazi kubyongoza uri mukuru utazi kubyongoza je mutenje ndabizi niyo mpamvu wuzuranye inzigo n'ibibazo bya Felix wabutoye wenda kubwire uzofira mu nyoza abakobwa izo ngiti wikangije kumuvuga nani urikuramikira ivyo vyinyo nk'imikembe yabuze amazi uzofa nawe utazi ivyo bintu vy'ubumara uzofa nawe wenda bikubwiye toka nani wengeye kwitanga kwanja n'ibiboro n'ibimogi n'ibipaki zose nkubitse waca ndakwereka wewe yukamuyugo niyo mpamvu nakubwira gutongoza yukamuyugo toka urufu rwawe ruri mu nyono mu ngiti z'abakobwa uzopfa uko ndi komiseri w'abademu reka nje kuzana n'abandi ngo komiseri w'abademu